bakunze amakuru aca ku rwego rw'intara ya Gitega turabaramukije twonga tubaha ikaze mu biganiro amakuru ndetse n'ibindi bitandukanye biyagwa mu ntara ya Gitega. Indongozi z'ishirahamwe rihurikiyemwo abunguruza abantu ku mapikipiki mu ntara ya Gitega Amotabu Gitega kuri 6/0 umwaka wa 2021 zirashirije komine ya Gitega amafaranga y'amarundi angana 700 nk'intererano mu kubandanya ibikorwa byo kwagura ishure kaminuza y'ubuhinga y'intara ya Gitega IPG mu mfunyapfunyo. Manirambona Silvestre aserukira iryo shirahamwe yamenyesheje ko bashimye kwitaba kamo batewe n'indongozi mu guterera atagahato ivyo bikorwa na cyane ko nangunguruza abantu ku mapikipiki baharonkera abakiriya mu kunguruza abanyeshure bagiye kwiga kuri kaminuza. Twari twagize akanama turasigurirwa n'abajeje intwaro cyane nyakubahwa musitanteri wa komine Gitega yaraduhamagaye aratubwira yuko natwebwe turimo mu bene gihugu bo ngahe Gitega kandi yuko natwebwe twatererejwe agatererano kugira ngo kaminuza y'ubuhinga y'Itankoma ishobore kubakwa. Twaragiye turashikiriza akamo abo duserukira nabo baradukundira barabikora. Rero uno munsi wari umunsi wo kuza kwerekana umutima w'abamotari bakorera Igitega icyo bakoze ingene nabo bakiriye uwo mugambi wo guterera iyo kaminuza y'ubuhinga y'Igitega. Kaminuza ni ikintu gikomeye kuko n'abamotari barashikirwa gute urabona ubonye naho bajya abanyeshuri bahari si bake. Rero mu kugenda ku ishuri bose ntibagenda n'amaguru, rero benshi baripakiza bakadushorera mu mwuga wacu natwe tukaronka, kandi niyo hageze gutaha barasubira nahone bakatwikora ko tukabatahana. Novuga yuko ari ryaterambere riva kumwe n'igihugu rikongereka mugarukako. Bashoboye kwegeranya amafaranga angana n'ibihumbi 700. Musitanteri wa komine ya Gitega Dr Jacques Nduwimana akaba akenguruka mwe by'umwihariko iyo ntererano akongera agatera kamo abo bose bataragira ico batanze ngo bikubita gashi. Ni gikorwa citeka cane twakiriranye ugweze nk'abarongoye ino komine ya Gitega. Twaheruka gutegwa akamo na nyakubahwa amatarongoye intara y'Igitega yuko mu komine yose twokwitunganya neza tugahimiriza tukararika bene igihugu tubatumurira igihugu cyo guterera inyubakwa ya kaminuza y'ubuhinga y'Igitega. Twarashoboye rero gutera kamo imigwi itandukanye y'abene igihugu mu bice yose barimo urabirimizi abikorera utwabo, abadandaza, abakozi ba leta n'abanyeshuri, nta mugwi n'umwe wasigaye inyuma. Tukaba rero uyu munsi dushoboye kwakira intererano yegeranijwe n'ishirahamwe risadurukiyemwo abagendesha amapikipiki ngaha muri komine ya Gitega. Bashoboye kudushikiriza amafaranga begeranije, tukaba dupakengurukiye cyane kuko bifadikanije n'abene gihugu batasigaye inyuma mu guterera ico gikorwa c'iterambere rusange cyo kuyubakira kaminuza yacu, kaminuza yubatswe n'abene gihugu. Twosubira kwibutsa bene gihugu bose turongoye yuko muri no leta mvye turi mu leta nkozi ubwa mbere duhamagariwe twese kwiyumvamwo igihugu cacu nk'igihugu c'amavukiro kandi tukatahura ko ari twebwe duteza kwiteza imbere. Ni naho rero tubatumirira abene igihugu bose kwitwararika ibikorwa by'iterambere rusange hamwe byo kwiyubakira inyubako zitandukanye. Nk'iki kiriko kirarangurwa ku rwego rw'intara, ababene igihugu mu makomine yose bakoraniye ko cyo kubaka kaminuza y'ubuhinga. Murumva yuko ari ikintu cy'igitangaza. Turazi yuko mu myaka iheze ata kaminuza ashobora kubakwa bamwe bitagira neza bazungu batabanje gutanga intererano, ariko ubu tugeze ku rugendo dushobora kwiyubakira byinshi, amabarabara, amashuri, amavuriro, amakaminuza. Hari twotera intege abene gihugu tubonye ingene basigaye bitabira muri rusange ibikorwa by'iterambere, dusaba cyane abo batarajijuka ngo bamenye yuko leta ari twebwe nyine abene gihugu ari tweteza kwiteza imbere dushize ingufu hamwe. Tubatera kamo yuko bovavana n'iyo ngendo bakerekana umutima wo gukunda igihugu no kugomba kugikorera.
ubunye novuga yuko turi muri leta mvyeyi leta nkozi rero ubunye novuga yuko abene gihugu two turahindura ingendo ndavuga yuko ubunye ibikorwa rusanga bana nitwe tuvyikorera tugasibura mu barabara ibitaro baterera abafise amaboko bagakora abafise cyo baterera bagaterera vuga nti umuntu atarakora bino bintu nawene yogira umutima wo gukunda igihugu akamenya yuko nka kaminuza iyo yubatswe ntizokwigamwo bariya gusa n'umwana wawe canke umwuzukuru wawe canke nde ashaka kuzoyigamwo mbere akahakura ubumenyi bushobora guteza imbere igihugu apana n'ikomine gusa.